kandi igihe kizoshika mboni kure byose by'igihugu natwe turashima Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu bwo kongera kuba hano imbere y'abavyeyi batureze, imbere y'abavyeyi batwigishije, twarabakumbuye, arabaha integuro turabisengera, none turashima Imana yo mu ijuru uno munsi kwibishikije. Mbega turashima Imana nishimwe. Hanyuma rero kandi turashimire n'abakozi b'Imana batwemereye bakaduha iyo tariki, kandi turashimira n'ishengero ryatwakiye guhera ku munsi w'ejo turi hano. Imana yo mu ijuru ibahera umugisha. Hanyuma kandi ndashimiye n'abo twagendanye biyumvire ko nobaherekeza uko bo baheruka kera, ariko jewe kenshi aho mba ndi hano no ku munsi w'Imana twari kumwe hano kw'ikanisa. None rero nabonye ndabashimiye, Imana ibahezagire. Ibisiga turashimira ikaze muduhaye, turanezerewe cyane kwakirwa mu ishengero ry'Umwami, muraduhezagiye natwe kandi turabahezagiye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuge ngo muhore muhezagirana. Mbega niko yego, mwakoze cyane kuduha ikaze. Hanyuma kandi ikaze tuzorihabwa n'umugambi bwo mu ijuru. Twese turifuza kuzohabwa ikaze n'abamarayika bazoba bahagaze barindiriye ko duseruka. Mbere bahagaze barindiriye ko duseruka, abamarayika nibo bazotwakira mu ijuru. Murumva ingene biryoshe, bizoba biryoshe cyane kwakirwa n'abamarayika mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma rero batanze intasho, niko abize hano ni benshi cyane. Hariho abari mu bisagara bitandukanye bya kino gihugu cyacu Burundi, hariho n'abari mu mahanga barasanza isi yose. Hariho rero ubuhinga bwa none nabwo bwateye imbere, byinshi barabikurikirana. None rero hamwe n'ivyo nk'uko yabivuze bagiye baturungikana intasho, abashoboye gutegura baronka impusha bagafatirwa n'ibintu biriya bikunze. N'uno munsi baracarungika amamesaje ngo mudutahiriza abanyakiremba. None rero nimwakira amaganuke yabo, Imana ibahezagiye. Ku munsi w'ejo twasangiye amajambo y'Imana atari make. Twasangiye ijambo rivuga gushimwa n'Imana. Arahiriwe umuntu ashimwa n'Uhoraho,
arahiriwe umuntu muri kino gihe ayaga n'uhoraho, arahiriwe umuntu muri kino gihe akoreshwa n'uhoraho. Yesu nabahezagire cyane. Amajambo y'Imana twagiye dusoma ya mitanguriro uhereye igice cya 3 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 8, twabonye ngo Nowa we uhoraho aramushima uko yagendeye bitunganye, ko yumviye uhoraho agakora ivyo kugororoka. Nabubwingo n'ubu abameze batyo uhoraho arabashima. Twabonye Daniyeli n'abagenzi we ukuntu bemangiye uhoraho bakanka kwiyanduza, kandi bari bakiri bato, imbere yabo hari kayangana. Unaziruka abantu bakiri bato bafise amambisyo menshi, ariko abantu rero bari bafise ikindi kintu kiri muri bo cabakujije. Ivyo bintu nivyabaca igutu, bemera kw'ivyo bahorako byabahesha icyubahiro Imana, kw'iherezo ngo bahimbare Umwami. Yesu nashimwe. Twarasomera amajambo hariya mu cere ca mbere cy'Abami igice cya 3 kugera ku murongo w'igushika ku 10, turabona ukuntu Salomo amaze kurobanurwa yasabye ubwenge Imana kugira ngo azoshobore kurongora ihanga ry'Abisirayeli, kuko yari yarabonye ukuntu vyagira gukora se Dawidi. Mugabo yaragira ubwenge buva ku Mana, aragira ati reka nje imbere y'Imana ndayisabe, asaba ibintu bikomeye kandi bihimbara umutima w'Imana. Imana ikirabimuha, Imana nishimye. Niyo mwasaba ibintu bihimbara Imana, Imana izobimuha. Mbega Imana nimaze kuba n'ubundi izoba n'ubundi yongera Imana. Yesu nabahezagire cyane. Imana iramubwira ngo icyo usabye ndakiguhaye, mbere ndaguhaye ibikansabye. Kuko Imana yarabonye ko Salomo abikwiye. Hari n'ibyo udasaba, ngo Imana ibona ko ukwiye, ko wasabye neza, Imana ikabiguhera ubuntu n'imbabazi. Yesu nabahezagire cyane. Twarasomye n'ayandi majambo hariya mu itanguriro igice cya 5 guhera ku murongo wa 24, ukuntu Enoke yagendanye n'Imana ashaje amaze imyaka myinshi, uhoraho aramujana ntiyasubira kuboneka kubera ibikorwa vyiwe vyiza. Uhoraho azotujana hehe? Mw'ijuru. Yesu nashimwe. None rero tugomba gushishikara n'ijambo ry'Imana hariya muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice 25. Ijambo ry'Imana bararizi gose, niho tugiye guhera kuganira amajambo y'Imana. Niho nzoca icyo ni ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'ingumi 10 zazanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, abandi 5 bari abanyabwenge. Bo byari bijuju mu kujana amatara yazo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe giteraganya wose barahunyiza barasinzira. Mu gicuku bumvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke umusanganire. Buno zambi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo, bya bijuju bibwira abanyabwenge bati nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barayishira bati kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura
kigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurugarwa mu nyuma za zindi nkumi nazo ziraza ziti mwami mwami nutwugururire nawe arabishura ati ndababwiye ukuri sindabazi nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha Imana nishimye Mana data twese uri mw'ijuru turi imbere yawe ni wewe ubona mu mitima y'abantu bose turi hamwe urabona icyo umuntu wese akwiriye muri kano kanya none rero turiko turagaburirwa amajambo y'ubugingo turagabura mwami kigisha kitumariza n'inyota kitwongera inkomezi zo gukomeza urugendo rujya mu ijuru muri ino minsi y'iheze ubane n'umwe wese Mana twasenze kandi ubu turasenze utugirire neza uturinde ibidusahura haleluya hari ibisawuzi bikikije hano hari n'ibyo byinjiye ariko muri kano kanya mu izina rya Yesu turabanza amaso mu ijuru ijuru rirungikine ijuru rirukareka bakikije imfuruka zose z'inamo batamatame hose bahindiye hanze ibisi bahindiye hanze ibisi bahindiye hanze impwemumbi ziyorobetse haleluya impwemumbi ziyorobetse mw'ishengero nizisohoke mu izina rya Yesu turasohoye impembe turasohoye ibisi bimwe bitazite bimwe bitaza gusoma bimwe by'amakiti bimwe by'abatonyuga by'abisira byagizina mu gato niyo mpamvu mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ricenye ububasha mu ishengero urakoze Mana kubyemeye ubidukoreye natwe turabyizeye mu mitima yacu amen. Yesu nashimwe cyane ni ijambo ry'Imana dusomye hano umugani w'inkumi 10 izi nkumi 10 zari zifite zirorereye natwe turafise icyo turorereye mbega turorereye iki ubugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo kandi kuregereje Yesu n'abaheza hanyuma rero barorereye umukwe hanyuma rero kandi umukwe yari yababwiye isaha yari yabwiye itariki yari yabwiye umwanya aza kuziriramo natwe turorereye niko bimeze nta munsi nta saha nta mwanya ntacyo tuzi ariko turaroreye Yesu nashimwe mureko muravyumva hanyuma rero hari isa hasabwa itara hagasabwa n'amavuta Yesu n'abaheza baca ngaha rero ijambo ry'Imana yerekanye imigwi iyo migwi ibiri rero umwe mu b'abanyabwenge undi wari uw'igicucu sinzi ngaho ko hari imigwi ibiri ngaha nuko hari umugwi umwe hari imigwi ibiri rero Bibiliya yavuze mu banyabwenge bari bafise amatara bafise n'amavuta ibi bicucu byari bifise amatara byari bibuze amavuta bose barahunyiza mugabo bahunyiza bagize barorereye Yesu adufashe Yesu adufashe none ntiturorereye twese Yesu abahezaki ijambo ry'Imana na bose ni rinini hanyuma rero bose barahunyitsa kumbure barafashe umwanya barembera bakiri maso barahebura Yesu azoza bamwe bazoba bari maso abandi bazoba basinziriye ntawe uzi ko azoza mw'ijoro ariko igihe cyose azozira kuko murabona isi ukuntu imeze irazungurutse ubu turi mu mbere y'Imana abandi barasinziriye abandi burakeye abandi burije ku isi niko bimeze
umukaraje musohoke mugirende umusanganire. Jambo ry'Imana ryavuze ngo zambi zose ngo zirasanzamuka, barasanzamuka bagiye gusanganira iki? Umukwe. Hanyuma rero icyabaye mwacumvise, bamwe batanu bamwe bibiri bamwe b'ubwenge, umukwe ku murongo wa 5 bari bamuye ku murongo wa 5 mu gicuru, humvikana urwamo rw'umukwe, nimusohoke mumusanganire, urazamuri zose zirazamuka zitunganya amatara yazo, byari n'ibiranyabwenge biti nimuduheko. Yesu ntabafashe. Mbega ngaha ninde wabundi mwemuye? Ivyo rero birashoboka. Urashobora kuhamenya mu telefone, unansifere amayinite mu telefone ugacugira ukamutransfere mugabo umuntu yicaye ngaho ari mu mirimo y'Imana, ubundi nawe cyane rumwe mbere yo kunda akamuhako bishoboka. Yesu adufashe. Raba kutunganije byose. Hari umwanya mwiza wo kubitunganya, hari umwanya mwiza wo kubitunganya, hari umwanya mwiza wo kubyitegura. Yesu abaheza mbere abahaye ibyakunda. Hanyuma rero ngo barumika hehe, muri migire kuradandaza mujye kugura. Igihe cyasharenga, igihe cyo kugura ni ikinini. Yesu nashimye. None byagenze gute kugira ngo ntibashobore kuba bafise amavuta? Bibiliya ivuga ntibari bazi kwicara. Yesu nashimye. Ariho ngaho mu ishengero ijambo ry'Imana ryaravuzwe, mu byose byarumviswe, ngo ibisigaye tubirebe twubahe Imana. Ijambo ry'Imana riguhemba kurengaye gusigura icyaha ni kibi. Icyaha nicyo kizobuza abantu kuja mu ijuru, kandi nta cyaha gitoya kibaho imbere y'Imana. Ntabwo bagasenga none ibihe by'ukwezi no kuri kantacu. Yesu arakeza. Yesu nabahezaga cyane. Mwebwe murabyumva? Twiyamure byose. Uwandika Aburahamu yabwiye ngo ko dukikijwe ngo n'igitungu cy'inzara kingana gityo, ngo twiyamure. Wichaki kwa mbirani ngo dusiganwe kujya twashize imbere, ibyo twashize imbere turabizi. Murasoma muri Kuva igice cya 20, ibyo twashize imbere murivuga. Yesu nashimye ngo dutumbere Yesu wenyine, ngo niwe nyaduruko bizera kwanje kandi yarusoze. Yesu nabahezaki. Yesu nabahezaki. Dushishikare ijambo ry'Imana. Ibyahishuriwe Yohana igice c'16 murongo w'15. Ndaza nk'igisuma, arayewe uwo maso agasigara impuzu ziwe unagenda amenya, bakabona isebiza ubwambure bwiwe. Yesu nabufashe. Ndaza nk'iki, ndaza surprise, azogusirikana. Ijambo ry'Imana rirugabisha abantu bari mu rugendo kugira ngo twame tugate, ngo hahiriwe abamamesura imvune zabo, ngo kugira ngo babone gushika iwabo, kugira ngo begere hazokwigirwa n'abera. Abantu bumva ijambo ry'Imana bakihana by'ukuri, abantu bashitse Golgota bakeza amaso ya Yesu, abantu ibyaha bibihira, abantu batindiranira mu by'isi, abantu bamaze gufata inzira ijya mu ijuru nibo bazokwegera. Yesu naduheza. Mbega birashoboka? Birashoboka. Ngo ndaza nk'igisuma, ngo harahiriwe uba amaso, harahiriwe amaso. Itiro ni ryiza. Noneho umuntu yari adasinziriye, ndetse urwaye, keretse urwaye cyangwa afite ibibazo
urashobora kuba ufite ibibazo ukabura agati, urashobora kuba urwaye cyangwa urwaye ukabura agati, ibyo birashoboka. ariko kandi ntawe wo kuvuga ngo itiro ibi, itiro ni ryiza kuko nta muntu n'umwe yarishyizeho, yashyizeho nande n'Imana yabishyizeho iyo abantu baruhuke. nuko ariko itiro rero yavuga ngaha ni itiro ryo mu buryo bw'imwemu. umuntu asinziriye itiro ry'imwemu, kuko umuntu asinziriye ntaba ari mutima, aba asa n'uwapfuye. uwo kubaza ibintu byabaye usinziriye nta na kimwe bashobora kuvuga, haramusanga imvura yarayiguye utamenye na kimwe. imvura yarayiguye haje ubumenyi. abantu basinziriye itiro ry'imwemu, ibintu byabo ntabyo babona. wowe babizi nabyo babona kuba basinziriye, ariko abantu batabona b'imwemu babona igihe kigeze bashishikara kwiyeza. Yesu nashimye. itiro ry'imwemu ni riri. mwibuke Aburahamu atarabika imatsi ukuntu byagenze, kuba batarabise inkomezi, yirwa n'inkomezi yambira ibisiga by'amerika byagomba kumwiba ikimazi, aguma n'ubushobozi, aguma agwana, ariko kw'iherezo inyoni zigendagenda ku murango, aya ku mugoroba nazo nyine zagera zitaha. haragera ko inyoni zitaha, yakihangana gatoya yari amaze kuroko. none inyoni zigenda mu ijoro, ntizigenda ku murango, nazo nyine ngandi zibona mu ijoro. hageze ngo ku kirengazuba ararambirwa biranga, inkomezi zirahera, ukibatizwa wari ufise inkomezi, warakorera Imana warushuka. ariko uko imyaka yagiye agenda uhura n'ibibazo wagiye uronda, inkomezi zaraheze. hari hageze kugira inkomezi, ko turi mu bihe bibi. Yesu adufashe. zaraheze, ikimazi wari uteraniye barakigutwara dayimozi. ubu mu rugo rwa Rwisigo byarahageze ikindi, ubu hari pozisiyo y'abadayimoni wabama mu bibazo. wera mu biterano ubu hari amapozisiyo y'ibisigo, abadayimoni barinjiye barashika mu cyumurara. urarusha kubera iki? wararusha. niwibyukirane. Yesu nashimye. niwibyukirane, biracyashoboka. subira ahandi nyene ubwira Imana uti birangiye. reka garange. subira ubwira Imana ugeze. subira ugeze urabikunda. zirahindukira nazo zizigire. yego bisubire kwa kera igere neza, ingabi igaruke, za ndirimbo zagenda zizongere zigaruke, hamwe abantu uhishurirwa gusubira uhishuri. Yesu agufashe, Yesu aduhezagire. aba bantu rero bari mu gihugu ko no mu ishengero ry'Imana hashobora kuba mu gihugu, ku ijambo ry'Imana rikora ivuze. ntuzoze kuvuga ngo nakaranduze nahise igihugu. oya, wenyine uriyi ku munyabwe cyangwa igihugu niwimurike. Yesu adufashe. none wese niyimurike. reka umunyabwenge cyangwa igihugu, mu ishengero ry'Imana ikera n'umunyabwenge cyangwa igihugu, hajya muri korali n'umunyabwenge cyangwa igihugu. mbere Yesu yukabyeza nawe. reka iki ni cyawe, iki ni cyawe, niko bizongera. Yesu nabahetsa niko bizongera. none si bibiri, hari ngo hata turiho ni bibiri, hari abazogera n'abazosika. kugira ngo tuzosanganire umwami hariho ibisabwa, hariho amakondisi uko umuntu ategerezwa kwamenya. Mabwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 12:35. ndasoma ijambo ry'Imana dushitse ku murongo wa 40. tube maso, turere databuja, mwami mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka. nimube nk'abantu babereye shebuja igihe agarukira mu bukwe, kugira ngo niyaza akaramutsa
icyubi canke mu nkoko agasanga byo bazoba bahiriwe. Kandi mumenye iki, yuko iyo abanyarugo yarasanzwe azi igihe gisuma giziramo, yoba ntiyokunze ko inzu yiwe yibwa. Namwe murongo wa 40 rero, namwe mwari mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Yesu nashimye. Aya majambo arumvikana cyane. Aya majambo ntasobanura myinshi y'iniko n'umwami mugisenyi, mwami mugazi ufise icyuki cyumvana mugenzi wawe ukwiye kubitunganya kuko wagarishijwe nta yindi muri ihari ukwiye kwamubaza. Yesu nabahezake. Ariko Petero akangwa kugira amajambo abaza Yesu ngo mbega ibyo ngo tubwira ngo biraba twebwe gusa canke biraba abantu bose. None ibi bintu biraba abantu muri uno mwanya, biraba twebwe twese turi ngaho. None utari ngaho biraba ariko arabyumva. Yesu nagufashe cyane. Biraba wewe bikaraba jewe. Ijambo ry'Imana riko ratuganisha ni uko nyene. Ayo muremera muzosenga ngo Imana ngo izobwira ngo izobwirane ntacyo izokora ishitiri y'akabanga basabye yayo bayiborogeje n'umutaga n'uyu munsi iriko iravuga mu ijambo ry'Imana. Imana ivuga mu ijambo ryayo. Yesu natugezake. Muriko muravyumva? Imana ivugira hehe? Woba ucyumva nturindire ibihe ngo azoza nk'igisuma mu gihe umuntu atiyumviye ashobora kuzoza mugenzi wawe wibereye mu isoko ukaguriro ubundi nawe yibereye mu modoka ariko ariyunguruza cyangwa abandi bibereye mu rusengero kandi bicaniye na nawe mu rusengero batiteguye bazosanganira umwami, azosanganirwa n'abagize. Yesu nadufashe. Ibi biraba abariko barabwirwa ntibiraba atariko barabwirwa kuko Petero aca mubaza ivyo. Yesu naduheza mwumve ijambo ry'Imana, mwizere ijambo ry'Imana niryo rizodukiza. Yesu naduhezage. Abakozi b'Imana bamwe barasemera, abaririmbyi bamwe barasemera, abasenzi bamwe ku mavi. Ngo Mana utugirire neza, ngo Mana utugirire neza, ngo Mana utugirire neza. Ariko hari umuntu yibataraye yawe atacyo bimurabako. Ariko muravyumva ngo nzoba ndihana ngo iki sinobiheba, wene iki sinobiheba, ngo notakaza abagenzi, ngo notakaza amafaranga, ngo afere yanjye ukononekara. Ibintu nk'ivyo shetani akakuzana mu maso, ibintu bikayaba, ibintu by'agaciro, ibintu byo gufasha mu isi, ibintu byo gufasha mu muryango, ibintu byo guha icyubahiro, ibintu byo kugirira neza, akabiza imbere akabona akakora kutabiheba ntabyo woheba umenya wawe wihebye. Niko Yesu yabwiye wa mutunzi umusore hariya muri Matayo nyene. Umutunzi w'umusore yabajije Yesu mugore iki wo kugira ngo nzoragwe ubwami bugashira. Yesu aramubwira ati genda witondere ibyagezwe n'ibi ngo ntabyitondere byose ngo nta kintu na kimwe mpagije. Yesu aramwitegereza ubwo ushobora icyo ufise, yewe ushobora icyo ufise bigaburiye abo byarifashe cyane. Yumvise ibyo byabo biri mwamba carababa. Umusore yacyababa biriko aravuga yasingisha. None ngamishenge n'adasingisha ibyo bavuza kukurikira Yesu. None ko byose ariwe yaguhaye, reka ndamutumkurikirane kwako ugurana nande cyoyoba umuntu mu mazi kandi atangura gusaba siko ntireka none kwasize inka mu nzu iyo umfundo w'amaso n'abantu bishwe iperetasiyo. Rero ni nko gukora iperetasiyo, wasanga yavuze neza yambaye iperetasiyo yambaye mu bitasha uwo bita kuri atari umuntu umwe yari kubisimba mushaka ya bitatsi waravuga ngo bayihaye ishami. Yesu adufashe.
umusore yaciye yigira ngo ndaguhebye hajya atimba ati ndabigize mwana wanje kumva yacabona byinshi yacabona injuro nyinshi yacabona n'abatakawe yacabona n'amatora salomo ati ndaguhaye utansabye ndaguhaye ubutunzi n'icyubahiro mu bantu bose bazohana nawe. Erega Yesu uri kuramugeza ntazokugeza uwamugeza Yesu ntazokugeza uwamupima Yesu uzomupima Yesu tutorosha ubwenge Yesu nashimye mureko muravyumva aco yibwiye ivyo dufise byose niwe yabiduhaye Yesu adufise uko muri Yesaya 49:16 wewe mushushanije mu biganza byanje izitiro zawe ndazibuza Yesu adufise uko ntacyo wumuhisha ntacyo Yesu mumwima kwanza akubwira ati genda uko ukwiye kugenda uko nyine akubwira ati mera uko ukwiye kumera uko kuko nawe kwanga ashaka kuhagucisha ku nguvu byokunda. Ejo twasomye ijambo muhemu wanje hazokwamanyurana n'umuntu ngo kuko ari uwiki kuko ari uw'inyama ni feri ahubwo ko gatoya woje kumurira ngaho ushaka naje kudisipasi kandi waje ukomeye none ngo wamenyana n'Imana. Yesu atubwira neza cyane ukwiye kuba abanyabwenge turorere ugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibidusamaza ni byinshi binyongera tubisome hajya muri Timoteyo wa 2 turabe Pawulo ukuntu yabivuze turabe yuko igihe tugezemo ari icyo gusinzira cyangwa icyo kuba maso. Timoteyo wa 2 igice 3 dusomeho ijambo ry'Imana. Timoteyo wa 2 igice 3 ibibi bizaba mu gihe cy'iherezo ariko umenye yuko no mu isi y'iherezo hazozibira bigore kuko abantu bazaba bikunda gusa bakunda amahera biranira bibona batukana batumvira ababyeyi nashima abanegura iby'Imana badakundana babo banakuzura baremeranya batigarura inkazi abadakunda ibyiza abaguranyi ibirandamuke abishyira hejuru bakunda ibihimbara bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo abameze batyo wamubatera ibitugu kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremerewe n'ibyaha batwarwa no kwifuza ku buryo bwinshi bamabiga ariko nabo bashobora gushitsa ukumenya ukuri nk'uko yambure barwanije Mose niko n'abagabo barwanya ukuri abo nabononekaye ubwenge babaye abahombe ukwizera Imana idufashe. Ubwenge bw'abantu bwazimiye nimurabe icyo tugezemo rero nibi nyine ibiri byo mu bihe by'iherezo Yesu nadufashe. Raba ibyo uri mu wewe raba abantu bakunze ko kuri umuririmbyi mw'ishengero kuri umupanikote wakijijwe raba abantu bakunze ko raba n'abanje wizi ko wipime ku munzani w'ijambo ry'Imana urabe yuko yamaze neza. Yesu nadufashe murabona ibintu bino bingana hasi gusa hariho n'ibindi byinshi muri Bibiliya batubwiye ibi ariko wowe uravye ibibi bikorwa ubu ni byinshi cyane ngo bafise ishusho yo kubaha Imana bafise ishusho yo kubaha Imana
uriko uramurabura cane kanda umuntu w'Imana mwiza ito afise ishusho yo kuba Imana ariko ubusambanyi bwawe bumaze abageni b'abatari gusambana abataruza batigende gusambana mu kindi gihugu mugabo ngaha tumuzi nk'umuntu mwiza akagenda mu bisagara vyakwege gusambana mugabo ashitse Imana irabizi ugaragaza ariko imbabazi zirashaje shayo Yesu adufashe umukristo mwiza yera mwishengero akorera Imana tumara umuntu mwiza mugabo atanga ishano ntabwo cyaka wemera zohishu uzobona abantu bakuvako uzobona abantu baguhari ivomo byaramenyekanye Imana izobikurekera Imana izokunda ku muntu yica abantu Imana izokunda kuguma mu byaha Imana izokunda kugutenya Imana izokunda kugutenya abakozi izogushira ku ruhande Satani yarishyize mw'ijuru y'abakomeye sindi haza muri we iyo byahereye haza muri we Imana irabona ijisho ry'Imana irabona gusa ugomba wicarire umwaka ubikore n'ubwira kabiri ubikore n'ubwira gatatu ubikore umwana w'umuntu wa kane kazoba kazunguruka murabona telefone itarimo connection cyangwa ordinateur kabona kazunguruka ntibigaragara hazongereye kabona kazunguruka karimo kararondeza Imana idufashe cyane murabona tu aho nawe kurabikora hariho kagira kazohagara igahagarara karazunguruka uwari wese yumwe kazunguruka hariho umunsi azoshaka hagarara byose bikajaba ishengero ry'Imana rigataba abantu b'Imana bagataba abantu b'Imana bagashima Yesu naduhezagire cyane muriko muravyumva dusome Manifesto igice cya 6 Haleluya Abanyefeso igice cya 6 some umurongo w'icumi icyo dukwiye gukora n'igiki naho turi mu bihe by'iherezo naho hari ikiro naho abantu bariko barisamaza bagakorera ibyaha mw'ishengero ngo nawe urabona hari ikiriko kirakoreka abantu b'Imana bari ku mati haleluya igikiri ishengero abantu b'Imana bari ku mati abantu b'Imana bariko barasenga umunsi w'izina rizoja habona ishengero ritabakwe yego dusome Abanyefeso igice cya 6
turabe icyo dukwiye gukora icyo ari cyo. Duhave dusenga Imana. 6 ku murongo w'icumi. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwami ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Shetani. Kuko tunigana atabara inyama n'amaso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abagabana isi y'umwiza n'imperuka mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ibyo mwakire ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi. Kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi y'abamubi yose yaka umuriro. Mwakira inkota y'agakiza hamwe n'inkota y'umuhemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mwebwe ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi mubibere maso mukorere bwose. Musengera rero bose, kandi nanjye nyine musengere, kugira ngo mpamvu isiguro uko mvuze ubutumwa uko mvuze kose namamaze nshirutse amatsinda ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko n'intumwa yabwo iboheshe ku munyororo. Sigura ibyabwo nshize amatsinda nk'uko ntegerezwa kuvuga. Imana nibahezagire. N'ijambo tugomba dusozereko ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mu mwambaro ibigwanishwa byose by'Imana itanga. Yesu naduhezagire. Twaririmbye indirimbo ngo niho nzoca nterurirwa. Ngo niho nzoca nterurirwa mw'ijuru sange y'abamarayika. Mu ndirimbo n'urukundo mvuga ngo gusenga niho gukuru. Umuntu adasenga yamanjaki ngo amasozerere kuri ijambo ry'ukwambara ibigwanisho byose by'Imana itanga. Uhushijemo na kimwe bishoboka. Shetani afise amayeri menshi. Senga Imana kurongora. Siko abantu benshi gusenga birabagora, bamwe nta mwanya, abandi birabaruhisha, ariko gusenga niko gukora. Ibi byose tuvuga hatari gusenga Imana ntibikunda. No kurondera umwanya wo kubana n'Imana, umwanya ukwiye wo kubana n'Uhoraho. Yesu nadufashe. Nayindi migambi ndoshobora gufata ngo ndotimishe umwana Shetani aza gusenga no kwiyeza. Kwezwa ni ikintu gikwiye kuba umugenzo wa Kristo. Umuntu wese akwiye kwezwa mu maraso ya Yesu, akaba kwikanazwa mu wikiranwa, ushize ku kazi ukamenya ko wejejwe. Nta mugenzi ukwezwa ku mwanya ku mwanya. Yesu nashimye. Mugusenga n'umugenzi. Siko mugusenga n'umugenzi. None ukwezezwa uwo mugenzi uri kwandika kuri tabuzi. Uwo mugenzi uri kurandika abantu. Uwo mugenzi uri kurabura ngo ucwe wese uri kurabira uri kurasenga. Yesu nashimye. Hamagara Imana, hamagara Yesu, vugana na Yesu. Mubwire ko umunyantege uti hari ibyanyizingiriyeko, hari ibizanamiye, hari ibicamo tubakanye, hari ibicamo bana, hari ibicamo dukorana, hari ibicaye na hehe. Ni wowe ubizi, ibikugoriza bizarari ubizi. Bwira Yesu byose. Genda ufukame, abana kugoye bareke kwa Yesu. Ku bantu ntimubareka. Abantu ntimubareka. Genda bareke kwa Yesu. Tunakarambuye. Agomba kumbuza kujya mu ijuru.
rusengero, ntuzobivuge mu rusengero, ntuzobivuge mu masengesho, ubivuge wenyine, ubwire Yesu nibaza kubigura sinakarangoye ebyo byabahora kumbwira birangirira nabi Yesu azomwima imyanya yo kuzi wawe uzobona atakiza Yesu azoba yarakase nk'ibyo by'abantu bangora bakangora se kuko ibyo bangoramo mugabo rero ndaraba ukuntu nobabuza n'umukozi w'Imana birangora aba bantu bavunika imitima ndagenda ndasenga ndajahanga ndabwira Yesu bijya bintu biryohe naho abantu babimborera biryohera birambabaza ndagumureko tubihore ko Yesu birambabaza biraduhisha ndasenga bose kandi agiye gusenga nabibwiye abantu bamwe twegeranye ijere bya bintu naho ndabikora birambabaza mu mutima singomba yumva ningomba kweza bikurako Yesu nashimye hanyuma rero ndasubira abantu ikindi Yesu rero sinasubiye kubona n'umuntu n'umwe asubira no kuza kumva ariko haza batanu 10 mu nyuma sinasubiye kubona n'umuntu n'umwe asubira kumvaza ntabwo nsengesho ryanje Yesu yaragendeye Yesu nashimye none biri abahagaritse sinigeze nshinga n'amatazi ntuzokumva mu kigo n'ishapu waka ariko nasubiye kungora yarubwira Yesu kutibanya abantu sinabaruka mu kibana bambara nabi wishanya Yesu achashira akabiki niko navyo hari ibintu rero ukwiye gushira Yesu wenyene hari ibintu udakwiye gutwara imitwaro ariko ukwiye kubwira Yesu wenyene nimuha agaciro Yesu kubwira kubwira uwo mukundana kubwira gusomokanye agaciro Yesu azobikora utari gucana kandi Yesu abikora mu ibanze kuko ugiye kubyiganira umuntu arabazumukwana akakubwira ati nawe wabaye imyaka igiye genda bikoreye ariko uri kubabaki shira urubanza kwa Yesu siwe mujije mukuru shira urubanza Yesu agutunganira kandi rero dosoma kwitwara kwa Yesu ucurindira akayikora ntiwihuta ucurindira uzobora bikora mu kurinda ko Yesu abikora Yesu nashimye kandi mu Rwanda yeza Yesu nabigeza ki siko none imigwanishwa rero Pawulo arabwira abantu ati ibisigaye beneshe umwana no mushozi bwiwe ku murongo w'11 avuga ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsindwe n'ubugunge bwa Satani niko byanditse ari ubugunge bwa Satani kandi uri kure yawe ari ubugunge bwa Satani ni detali byinshi ariko ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara abamenyeshere abantu bahagaze hari abantu barwaye n'Imana mu gatondo bicaye ngaho bafise abantu barwanye n'Imana ntubwire ngo bose bamwicaye bameze uko buri wese bafise abantu kuri we shobora guhagarara Yesu nagufashe uriko uravyumva Yesu ari ibintu byinshi cyane ariko Satani mu kubituza araza akatubwira amaso agatuza akse agatupiva akse agatuma umuhora wo kubibona gushikira Yesu utubona utuzi ukuri hari kurwanishwa aho yera abada cyakama bibi usubire imbere ya Yesu muri kumera Yesu wewe ubiririmbe uturwanishwa cyose ndakubwira kandi ndabibona wari bihinduke ibintu bihinduke muri ibintu bihinduka nubwo gusanura ataririmba kuba umuvugishwa n'Imana bazo muri ibintu umuvugishwa n'Imana Imana yakuvugishwa n'Imana bikwiye kuba amavuta bikwiye kuba ibintu by'ukarimo yakuzeho muri ibintu havuze kuri iyi ndirimbo abantu bagatangwa kunyaka mbere muri gatangwa kwiserura Yesu adufashe kubera umuriro w'Imana uratse siko ukwiye kubirwanisha ukaba umuntu akoresha icunja umuntu ukurikiza icunja mu buryo bw'impere abana ibisigo
yicuza mu gihugu umuntu asenga Imana, umuntu asoja Imana, umuntu afise ibigwanisho vy'Imana, cyangwa umuntu akomeje. Nawe wari umwana muto cyane w'imyaka 5, imyaka 10, imyaka 15, ubushobozi bw'ubwenge ukajugunya isi mu izina rya Yesu, imwe mu bize gasohoka. Siko none ukaronka amabanga muri korale Imana yabishuriye. Haleluya. Abana baca baki ikorale mu mubyigo abantu barashurirwa. Siko ikorale mu mubyigo abantu bagashurirwa, umuganda mu mubyigo bagashurirwa, Imana ikavuga kandi bakayoboka. Yesu nashi igihe cy'ejo rero abantu benshi ngo bajya bikunda, niko twabisomye hano muri Timoteyo, ngo badakunda n'ababo, ngo bikakisha, ngo biyoberanya, ngo batukana, batumvira abana batumvira ababyeyi. Ibintu byinshi mbega biriho none bizokugwaho. Erega naho turi mu gihe cy'iyereza abantu b'Imana bariho, abantu b'Imana bariho, abana biyeza bariho, abo batunganya bariho, abiyibi bidakora ko bariho, abantu bihanye neza mu ishengero ry'Imana baruzuye kandi bari nibura ku mwanya wacu Yesu Kristo. Yesu n'abariza tugira dusenga Imana, muragomba gutungana rwose, turabahaye ikaze. Nabo masare bari muri university babaje abanyeshure ayindi ko wambaye imbugu kama kwiha n'ibite kujajaako biba yirinda niba bayiruka ko wambaye imbugu kama kwiha n'ibite kujajaako ngo Yesu aguteze ibiganza muri mihute. Yesu n'abaheza cyane ikirema ni mihute, munezereza Imana ni mihute. Yesu n'abaheza nagi witera rero duce twiririmba muce musohoka muze kubivuga byose ni muri Satani babanura rero bigenderera Shetani cyo munyoro umuntu w'Imana irukuga kwa Yesu ko wamumvira ukanga kwibira igiki kikute jahana umusibire